ubu tuvugana hari intambara hagati y'umuririmbyi Kirikou Akili ndetse n'umuririmbyi Sat-B, aho bariko barahiganwa ninde agiye gusohora indirimbo hit. Mu gihe tubona ko Kirikou yamaze gutangaza ko yamaze gupostinga coming soon y'indirimbo yitwa Aduhe, indirimbo tubona ko yamaze kuba hit itaranasohoka, mu gihe mugenzi we Sat-B nawe agomba sohora indirimbo atarashima kuvuga izina, ari kumwe umuririmbyi akomeye cyane kuva mu gihugu kibanyi ca Tanzania azwi ku izina rya Ibrah. Mbega hagati ya Sat-B na Kirikou Akili ninde agiye gusohora hit? Hagati y'izo ndirimbo zibiri niyi izaba hit sama? Bana nanje muri iki kiganiro tugende dukora ubusesanguzi kwa baririmbyi babiri, hama tubone ninde agiye gukora hit sama. Let's go. Ukaba uri mushasha kuri YouTube channel yanje, icyo ndagusaba kwanza ukagira subscribe kugira tuzoze tubana gatanu kuri kagenzi kako mu biganiro nzoza ncisha kuri YouTube yanje. Ntiwibagire kugira jam, ushireko commentaire, unagipartage abagenzi bigukundiye. Let's go. Nkuko nabibabwiye tugiye kurabira hamwe rero indirimbo yitwa Aduhe ya Kirikou Akili igiye gusohoka hamwe n'indirimbo ya Sat-B ari kumwe na Ibrah. Niyihe ndirimbo izoba iri hit? Aho ni mu gihe tubona ko Kirikou Akili yamaze hafi amezi agera kuri 8 atandirimbo yiwe bwite asohoye, ariko ntibivuze ko ataraherutse gusohora indirimbo, ariko indirimbo yahora ba alama collabo kubona arafise indirimbo aheruka gukorana na Double J ndetse na B-Face on the floor, indirimbo yitwa Ntagaso, indirimbo imaze ukwezi. Ariko Kirikou indirimbo yiwe bwite aheruka gusohora ni indirimbo yitwa Bizu. Iyo ndirimbo yayikoranye na Ntuze hamwe na Prince Mushindi, imaze ko amezi 8 kuri YouTube channel yiwe. Iyo ndirimbo ikaba yarose ama views, ni kuvuga abantu bayiraje kuri YouTube ya Kirikou n'abantu 478 ni 478 viewers. Abo nibo bantu baravye indirimbo Kirikou aheruka gushira kuri channel yiwe, none agiye kudutamo indirimbo nshasha. Guys, indirimbo yamaze kuba hit, indirimbo imaze gukorerwa ama challenge menshi. Indirimbo zoba yitwa Aduhe ya Kirikou Akili, indirimbo yakoze ari umwe, ntawe bayikoranye, si ntago ari featuring, yayikoze wenyene. Turindire naho ataravuga umunsi ayisohorera ko umwanya n'umwanya indirimbo turayibona hanze. Guys, mugiye ku rundi ruhande umuririmbyi Sat-B nawe aheruka gushira hanze amafoto, amashusho mato agaragaza yuko bari muri shooting hamwe n'umuririmbyi akomeye cyane kuva mu gihugu ca Tanzania bita Ibrah. Umuririmbyi akomeye cyane yakoranye featuring n'abantu bagiye batandukanye, ndavuga ba Harmonize. Guys, Sat-B agomba twongera iyindi ndirimbo, mu gihe indirimbo yaheruka gusohora yitwa Kirisese yari kimaze 3 zonyine ku rubuga rwe rwa YouTube. Indirimbo iracyari hit, iracyakunzwe mu bantu kuko urana no kuri YouTube ibiharuro byayo bimeze neza. Ku 3 imaze ko imaze gukwiza emilio wisa. Guys, emilio wisa y'amaviews n'abantu benshi cyane baravye indirimbo yiwe Kirisese. Sat-B twizere ko atazoduta hasi, niyi agiye gusohorana na Ibrah twizere ko izoba hit gusumbiye. None wewe ku bwawe uri kurakurikirana kino kiganiro hagati ya Sat-B na Kirikou, inde agiye gusohora hit, inde agiye kudukoma gusumba uwundi? Duhurire muri commentaire mumbwire. Hama icyo ndabasaba ntugende utagize subscribe kugira utwereke ko twari kumwe, utwereke ko tutari ko dutamba twirorera. Ciao murakoze. Big Dream TV.